akazi aha ni kwa muganga byose turabivuga Yesu ashimwe cyo gutanga kandi ndarakubwira yuko hari umugisha mu gutanga sivyo uwo muri kumwe fata umwanya mwiyumvire akazi aha ni kwa muganga byose turabivuga Yesu ashimwe ko just bakeneye kuronka ubwenge n'umuco ku bijyanye no kubaka ingo tukabibona rero nk'igikoresho cya evangelisation kuko at the end twerekana ko Yesu agomba ari umuti ku bijyanye n'ingo cyangwa kutwubakira. So rero uno munsi seance yacu ukuntu tuza kuyikora iraza kuba gato itandukanye kumbure n'ibyo tumenyereye ku bijyanye n'ingene inyigisho z'amakouple zigenda, uretse ko dufise gupartaje gato iyo témoignage cyangwa kuganira ku bintu byagiye bitugora n'ibintu bitatugora kuvuga ibintu byatugoye vraiment mu rugo igihe cyose ari ibintu biza bifasha abandi kuko nta soni dufise z'amakosa yacu kuko Yesu niwe mwambaro wacu, twe nta mpunzu zacu dufise, Yesu niwe mwambaro wacu. Yesu ashimwe cyane. Rero ndashaka guhagarara kuri umwe mu mirongo nshaka kuvuga ko muri mu migani mu murongo wa 10 mu gice cya 14 cy'igitabo cy'imigani Proverbes chapitre 14 haravuga ngo umugore w'ubwenge yubaka inzu yiwe ariko umugore w'ikicucu ayitemagura n'amaboko yiwe. Turasoma na Proverbe 24 murongo wa 3. Haleluya, amen. Migani 24 ku murongo wa 3 haravuga ngo kubw'ubwenge ni kubw'ubwenge cyangwa ni kubwo kumenya inzu ihaguruka, kandi kubwo ukumenya niho inzu ikomerezwa. Kubw'ubwenge inzu irahaguruka, hama kubw'ubumenyi inzu irakomezwa. Yesu ashimwe cyane. Kimwe mu bintu nshaka kubwira ko cyangwa ngomba gufatira ko ni iki, kenshi hariho ibintu usanga bitugora cyangwa vyica ingo, kuko uza gusanga kenshi abantu bibaza yuko kubera wakunze wo muri kumwe cyangwa mwege muri fiance kubera ukunda mu fiance wawe cyangwa nabo gukunda, hari imyaka twabayeho twibaza yuko urugo rurubakwa ubwa mbere na mbere n'urukundo, ariko kimwe mu bintu Bibiliya itwigisha, Bibiliya ntitwereka ko urugo rukeneye urukundo, ahubwo Bibiliya itwigisha ko urugo rukeneye ubwenge. Haleluya, amen. Ni ukuvuga ngo Bibiliya ivuze ngo umugore afise ubwenge arashobora kubaka urugo rwiwe, ariko iyo uri kijuju urarusambura. Ntibivuga gusa ku mugore, ariko biri valable no ku mugabo. Hariho abantu benshi twebwe twagiye tubona, kuko turakora cyane amasession y'amakouple cyangwa y'abantu bubatse, aho ushobora kubona abantu bagiye kudivorce no gutandukana kandi bagikundana, akakubwira ati ndamukunda, nta n'uwundi mbona, sinzi ko hari n'undi azopfa aje mu buzima bwanje, ariko biranse turabibomoye, bagafata bakabishiramo igrenade bakabituritsa. Sibyo? Bakundana ata kibazo ca santima hagati yabo z'urukundo, ariko ari kibazo cyuko umubano uranse ku rugo rwabo rukunda. Ico bituma Bibiliya ivuga ngo umugore w'ubwenge yubaka urugo rwiwe. Kimwe mu bintu twaje kumenya kandi twaje kubona kandi kikaduhindurira imibereho natwebwe yacu nk'urushengero, cari iki kintu cyo kwibaza ibintu byose abantu baravyiga. Muri ngaha muri Amerika ibintu byose murimo muravyiga, naho umuntu yoba ashaka gukora akantu gato, naho ngaha muri Megeho hari umuntu azi guteka isombe, avuze ngo gereza zishire ku soko abantu baze kuzirya yazitetse, babanza kugusaba niba uri bura agacertificat, kandi muri pratique bazi kuziteka, ariko utegeza kuba bifitiye agapapuro. No kuvuga ko muri mu gihugu ibintu byose baravyiga byose, nawe bari gufata tournevis, ikintu cyose umuntu araciga, naho practically yarasanzwe akizi. Kugira ngo umutware imodoka, kugira uce
license urayigira bakagukoresha ibibazo bakagusuzuma, ariko waza kuraba ugasanga ikintu ca mbere twinjiramo tugakorokeramo tudafashe n'umwanya wo kwiga ni mariage. Urugo nico kintu ca mbere gikomeye, nico kintu ca mbere nshaka kubabwira ko Bibiliya yose ivuga urugo, guhera muri Genese mu itanguriro ugashika muri Apocalypse, Bibiliya yose ivuga urugo. Muri Apocalypse Yesu azoza gutora umugeni n'urugo. Muri Genese Imana ihezagira Adamu na Eva ikabaha isi ikabashira mu itongo rya Edeni. Bisobanura ko concept yose ya Bibiliya ni about marriage. Imana ntiyatanguye igihugu, Imana ntiyatanguye region, ariko Imana yatanguje igihugu, yatanguje urugo. Imaze gutanguza urugo irema umugabo n'umugore, irema urugo, ishiraho urugo. Niyo institution ya mbere tubona Imana ihagararira, siko? So ariko waza kuraba ugasanga naho urugo rukomeye, uko imisi ya nyuma igenda ishika niko ugenda ubona urugo rutituka, ruba nabi ruba nabi ruba nabi ruba nabi. Murabizi aho sindahateba, ariko murabona yuko uko isi itera imbere, isi iratera imbere mu madomene yose. Technology iratera imbere, muri medicine iratera imbere, muri IT isi iratera imbere, mu bintu byose isi iratera imbere. Ariko mugende murabe naho abana b'abantu ari abahanga bakora ibintu byinshi bikomeye bikadutangaza, bikaba birimo ubwenge, biratangaza ingene iri terambere riri mu isi Satana rireka rikaba. Ariko kimwe mu bintu bya mbere iterambere ryose rihari riza ryataka ko iterambere ryose ryataka ku rugo. No uho mwanya devara domicile uze gutaha muhira uze kuvyiyumvirako uko abantu batera imbere mu isi yose mu bice bitandukanye by'isi. Imisi yose uko abantu batera imbere niko mariage zisambuka. Rero tugomba kwibaza iki kibazo: kubera iki iterambere risambura ingo? Kubera iki Satani atakibazo afise naho twogenda ku explore Mars tukaduga n'ibigenda juru tugashika kuri technology iteye ubwoba? Kuko Satani atiyataka kuri technology na knowledge, ariko yataka ku miryango no ku rugo. Nuko Satani iterambere ryose twogira nk'abantu, ariko urugo rugapfa rugasufra. Satani kuri we priorite yiwe na focus yiwe kuri attack ni mariage, kuko mariage nico kintu kiri mu mutima w'Imana. Imana yaremye ibintu byose byiza biteye ubwoba, icishiramo umugabo n'umugore kugira ngo babijere babidevelop. Nukuvuga ngo Imana, ijambo ry'Imana ritangurana n'urugo, ijambo ry'Imana riherezanya n'urugo. Satani nawe ne projet yiwe yose, ubuzima bwiwe bwose nubwo kudeturiza urugo no gusambura mu mariage. Nico bituma muravye mukabona imitekerereze iri mu isi. Hari ibintu byinshi ntashaka kuvuga ko ntashaka kujamo kuko ntabanzi uburyo bisoundinga hano hantu, ariko no mu kutavuga hariho ibyo muza kumva mugasobanukirwa. Uzoza gusanga uko imyaka igenda, isi igenda yorosha ingene abantu bava mu rugo, isi igenda ishiraho mekanisme zituma abantu batoba mu rugo. Isi turimo iri moderne, n'abantu ntibagishaka kugira mariage. Ariko waza kubiraba ugasanga hariho n'amapeuple amwame mu isi ariko aradisparesa. Hariho amapopulation canke ubwoko bw'abantu mu myaka 50 yogera Yesu ataraza gutora ishengero canke imyaka 100, hariho amapopulation azogenda disparesa kuko banka mariage kubi. So iri terambere rero turiko turajamo na mwebwe muri muno munsi tugomba kudiskwitako ni iki kintu cyo kwibaza: mbega iyi terambere riko riraza mu buzima mukaba muri ko muraronka amafaranga canke turiko turatunga tukaba dutera imbere, mbega ni gute tugomba kumekinga sure yuko iterambere turiko turajamo ritariko rira affecta mariage zacu? Kuko iterambere ryose riza rikubita urugo rwawe, no kuvuga yuko ari iterambere rifise concept iri diabolique canke iri satanique. Kuko ndagomba kubibutsa yuko isi irongowe n'imyiyumvirire, uburyo abantu biyumvira. Satani mu mageneration atandukanye mu isi arongora n'iciyumviro. Nico bituma mubona ko mode iratwinfluencer, technology iratwinfluencer, media ziratwinfluencer. Isi igerageza kuzana abantu bose kwiyumvira kumwe ibijanye no kubaka, kandi ikagerageza kubigira rimwe na rimwe ibintu bisanzwe canke bito, ariko waza kuraba nta bintu bishishikara kubaho ntidutera imbere mu kubaka ingo. Aha je niho point mpagaze ko nshaka ko muyumvira, kuko dufise ubwenge bwinshi ariko tudatera imbere mu kubaka ingo zacu. Kuko hariho abantu b'abahanga bemewe kandi b'abanyabwenge, ariko kandi
ubuhanga bwacu ntibwafekite mariage zacu. Nshaka kubereka yuko ubwenge bwose budahumetswe n'Imana bwamabuza bugwanya interest z'Imana. Nico gituma rero usanga mariage zisufra arizo za mbere zisambuka igihe turiko turatera imbere, arizo za mbere zihohoterwa iyo turiko turatera imbere. Kandi mwibuke yuko ikintu cyose gisambura urugo rwawe, Satani misosi afise vision ku mageneration. Uno munsi hariho abana bakuriye mu mafamiye yakomeretse cyane ku buryo badakeneye kugira mariage. Ubunya hari ibihugu bitanguye kotoriza rimwe rimwe kwexamina amategeko yo kureka abantu bakaryamana n'ibikoko n'ayandi maforme y'amahorelation yose ahari. Ayo yose nuko abantu bagomba gutestinga ikintu gishasha, kuko icambere carabadesevye canke cabaye kibi bagikomerekeyemo. Iyi niyo si turimo, niyo si turiko turarereramwo abana bacu. Ariko uje ukora mu ijambo ry'Imana urabona icimbiro c'Imana. Ni iki none cabuze? Ntihabuze amasantima y'urukundo, ariko kenshi tubura ubwenge, kuko ubwenge nibwo buhagurutsa inzu, ubwenge nibwo bukomeza inzu. La sagesse élève une maison, la sagesse affermit une maison. L'intelligence affermit une maison. Ubwenge burahagurutsa inzu, ubumenyi bukayikomeza. Twasubiramwo aya majambo kugira twaturire hamwe. Vuga uti ubwenge burahagurutsa inzu, ubumenyi bukayikomeza. Rero twebwe nk'abantu bubatse turi hano hantu tugomba kumenya yuko feelings mfitiye uwo twubakanye ntizihagije kugira ngo zitwubakire urugo. Kuba ndamukunda, kuba ndamwiyumvamo si ibyo byonyine bihagije ngo byubake urugo rwacu. Tugomba kuba turi abagabo n'abagore bafise n'ubwenge, kuko ubwenge nibwo buhagurutsa inzu, ubwenge nibwo bukomeza inzu. Jewe uyu mudada vuba naramukomerekeje mu buzima bwiwe, naramuriza nkabona ikararira, nkabona ko je ndi petit pasteur vraiment. Jewe igihe yakizwa Gwangari ngaha arabizi Patrick, ujya niwe twatanguye kuja gusenga na sisi twabandanije, twara dutoroka ishuri tukaja gusenga, sinda namwerekane ngo ahava sohoka siko. Ariko jewe uyigihe yakizwa nije namukurikiranye. Hari umubanyi wanyu Patrick yitwa Jules yapfuye kuri anterema yiwe n'umukuze wiwe Jules wo kwa Mbugumbugu. Uyu n'umukuze yari umukuze wiwe kuri anterema yiwe niho yakirijwe. Yani rero umugore wanje yakirijwe ku mpanda ku kaburi niho yakiriye Yesu. Rero ntangura kumukurikirana ico gihe ko natwara aba jeune muri eglise, ndamukurikira nk'umubebe wo muri Kristo, ndamugaburira, ndamukuza, ndamuherekeza, ndamufasha. Hama plus tard biva mu byo gufashwa nanje aramfasha, hama turafashanya, hama turubaka urugo rwacu. Urumva? Ariko nkuko navuze umuntu wese abafise ukuntu ameze. Je nari mfise ahantu ngwaye, nari mfise amanyama yanje, nari mfise uko karaktere yanje imeze, nari mfise ukuntu nyene. Burya hari ibintu umuntu atamuntu yahawe amahirwe yo kumenya kiretse umugore w'umuntu canke umugabo w'umuntu. Haje umugore w'umuntu n'umugabo w'umuntu, naho muhura mukuze, Imana urugo iruha grâce iri spéciale gushika naho umugore wawe canke umugabo warashaka kumenya kurusha naho muvukana canke abavyeyi bakuvyaye, kuko ni imigenderanire Imana ishiramwo ubuntu budasanzwe. Kandi ivyigwa biravuga ngo abantu barahindurwa n'amashuri, abantu barahindurwa n'ingendo, gutravelinga, abantu barahindurwa na experience zitandukanye z'ubuzima, abantu barahindurwa na carrière bagira. Ariko ikintu ca mbere gihindura umuntu akaba mature ni mariage. Nico gituma ushobora gusanga abantu arongoye abantu 1000 muri entreprise yiwe kandi aba managinga neza, ariko bikanka ko managing umugore umwe, kuko mariage ni kintu gisaba kuburi kurakira mu mutima kugira ugira urugo rwiza. Hatari zango nyene zo gupfa kugira zigasunikwa nk'iki bisi cabuze igitoro. Oya, ushaka kubaka urugo rwiza no kuvuga ngo mwembi muri babiri mugomba kuba muri abantu bari ready guhinduka. Atari uko vraiment mariage irasunikwa n'umwanya ariko ikabura mu bwa buryohe, kandi ntinatera abantu kwipfuza kubaka kuko ataco bakubonamo co batera kumva bo kubaka
bivaye n'uburyohe batariko barabona, ariko mukabandanya mukabigumamo. Sindiko rero ndavuga uno munsi cyane ibintu tugumamo kubera dupfa kubigumamo canke kubera imico, ariko ndiko ndavuga ikintu ugumamo kuko hari ubwenge Imana iriko iragenda ikongera, hari ubumenyi Imana iriko iragenda ikongera, bigatuma urugo rwawe rukomera. Mbona sifiwe sana. Amen. Amina. So ngira nje kuri faze ya kabiri iza kutuviramo ikiganiro. Ndashaka yuko uko turi hano hantu tugerageza kwidentifia ni travail tugomba gukorera hamwe. Ndagomba yuko twidentifia canke tushira habona canke twiga ku bintu bitanu novuga wewe uraba ku ruhande rw'iwawe ugasanga nico kigatanya canke niyo ntambamyi ya mbere ikomeye igoye ingo muri kino gihe harimo n'izacu. Nibihe bintu bitanu bikomeye bitugwanya canke niyihe misozi itanu ikomeye uno munsi iriko irabangamira ingo. Iki ni igikorwa duhora dukora kandi kikatuviramo umugisha udasanzwe. Nuko gusa ntari navyiyumviriye, ariko kuko turakenera yuko twandika, ariko turagomba gukora amaserike y'abantu batandatu imizingi y'abantu batandatu. Hama turaza gufata iminota yo kugira discussion mu identify bishobora kuba ari ibintu 10 canke 15, ariko byose mu bikumirize hamwe tugira ibintu bitanu siko bikomeye uvuga uti ingorane y'urugo uno munsi ni ingorane jewe mbona ni. Hama umugwi uwo ari wo wose uraza kugiramo umuntu umwe, uwo muntu umwe niwe aza kuduha raporo siko, ariko turagomba gukora igikorwa c'ubwenge. Yesu ashimwe cyane. Twidentify canke dushira habona ibintu wewe wibaza, hama uwo muntu aza muri groupe imwe yose turaza kuza gutora umuntu duhejeje iyo discussion aza kutubwira ibyo groupe yiwe yatoye nka bitanu. Hama turaza gufatira kuri bijya bitanu, nivyo tuza gufatira ko tuza kugenda kurangiza. Ndaza kugerageza kujera umwanya, ntituza gucererwa ku mwanya wacu wo guheza, ariko tugomba gukora iyi travail kugira ngo kibe ntikibe ikintu twe duhagarara ngaho gusa ngo twigisha, ariko kibe ikintu twese tuza guparticipamo, kuko muraza gusanga n'inyishu zimwe ziri hagati yacu. Yesu ashimwe cyane. So rero ndashaka dukore mu buryo bwa workshop, kuko mu mwanya uheze tuvuye mu gikorane umuntu avuga umwe ari wenyine. Ubu rero turagomba tugira iyo ntuze rero, sinzi ukuntu tuza kubigira n'ingene tuza gutera akajagari ngahangira tuza gusura dupanga izi ntebe, ariko nsabe ko tugira amaserike kandi bishobotse abantu bicange, hama dukore iyo travail. Biri clear? Amina. Si naho twagira batandatu ikibazo cha trust ni trust. Ari mugenzi wacu ushaka gutanga ubwunganizi. Siko kwikekana se. Merci pour la correction. Urakoze cyane ko niba ukifasha muri icyo kintu. Reka dukomeze. Nimukomeze tucandike. Ni sexuality, yani has sexual life, relation. Okay. Yeah. Aha ni kwa muganga byose turabivuga. Yesu ashimwe. None no ngaha bitunanire kubivugira twaje twiyugaranye nta numwe atwinjirira. Aha. Okay, icya gatatu hari ukudatahura ijambo ry'Imana. Twumvikane ngira ngo wenda turimo turashaka umuti ngira ngo aha kudatahura ijambo ry'Imana twasanze urugo rwubakira ku ijambo. Bibiri ivuga ngo umugabo akunda umugore nawe ntiyubaha umugabo. Tuza gusanga muri ayo magambo yombi hari ahantu wenda umwe adashobora kumva inshingano ziwe afite muri uru rugo, akumva ko ibyo gukunda teka ngombwa cyangwa se kubaha umugabo mu madecision. Umugabo ugasanga umugore
ashaka gufata umwanya wa mbere kandi atari uwe. Mwacise gute mu ijambo rimwe rero? Mu ijambo rimwe mwacise gute? Okay, iyo point bayise kutamenya ijambo cyangwa kudatahura ijambo. Iyi groupe rero ibintu byinshi babisiguye ariko ntibagiye batora ijambo rimwe rivuga ikintu. Mbere naho ikibazo twagize, hari ijambo usanga uko rivugika mu Kirundi siko rivugika mu Kinyamurenge siko rivugika mu Kinyarwanda. Mu Congereza urumva hari incompatibilité z'indimi. Icya kane mwacari ku ca gatatu mu ijambo rimwe byanze. Kutamenya ikibanza cawe. Gite kutamenya ikibanza cawe. Sa iyi groupe iri danger mutasiguye. None aba porte parole president na vice president bakavuga ibintu mu gipfasoni ngani mumbwira limitation na limitation n'inshingano. Okay, niba wowe ugomba kubaha umugabo utamwubaha, umugabo nimba agomba gukunda umugore atamukunda. Okay, kutamenya inshingano, ikibanza kutamenya inshingano bishingiye ku ijambo ry'Imana. Ikibanza c'umumo wese. Yego, sawa. Icya kane twasanze iterambere ni ryiza mu miryango, mu gihugu, ibyo byose birakenewe, ariko nanone tuza gusanga hari ahantu bigera ugasanga rya terambere naryo ryashatse kuzana ibibazo mu rugo. Ku rugero, umuhungu n'umukobwa ubu bose bariga kimwe, bakarangiza ishuri kimwe, barangiza wenda umugore akabona akazi keza gasumbye k'umugabo, bikaza kugeraho wa mukobwa yumva ko inshingano ziwe n'ubundi zisanzwe muri kamere y'abantu atakizikoze kubera kuko niwe ahembwa amafaranga menshi mu rugo. Okay, iyo point twayitahuye. 5 rero 5 ya gatanu muri iyi groupe nyene. Point ya gatanu. Ikindi cya gatanu twasanze hari ikintu cyo kwiganana. Hari ukwiganana, hari imico twaje dufite muri Afurika ngo tugere ahangaha dushaka kwigana imico y'abazungu kugira ngo tuyifate ukwiri, tutabanje kureba ngo se uyu ni mubi cyangwa se iki kintu ni kibi si cyiza, tugashaka kugifata uko twagisanze, tukava mu by'iwacu wenda bishobora kuba ari byiza, tugashaka kwigana n'iby'abandi, nabyo bikaza kubamo ibibazo byashobora gusenya urugo. Murakoze, murakarama. Amen. Amashi menshi kuri groupe. Sinchiriyemo mbwa kuri limitation batanze akarorero, numva ko no gasurinya ko kugira ngo numva ko dufasha twese. Batanze akarorero baravuga kuri limitation yuko umugore atazi uruhande gwe n'umugabo atazi uruhande gwiwe. Muri ico gihe jewe ndi umugore ndagiye mu rubanza ndatanze amafaranga nta kominitse umugabo kubera ko ntazi uburimbi. Hamumwa muri twebwe caravuga yuko uri umugabo uri umutwe w'urugo, muri ico gihe ufata decision nk'umutwe w'urugo nukeneye gukominika. Bibiliya yavuze ngo umugabo naba umutwe, muri ico gihe ngo umutwe ngo habaye ibitwi bibiri tuburira habiri. So nico nashaka gusurinya kugira ngo naco numva cofasha. Okay, birakaze. Groupe ya kane. 4e groupe. Nibaraheze. Aho rero babwira ngo ni mwicare mutore inyishu z'ibi bibazo mwoca mugira makesha. Aha. Groupe yacu amatara mugabo. Tuza mikrofone. So chambe twavuze finances, twavuze lack of transparency, ko iyo utaje uvuga nk'abantu bafite amadeni, iyo mugize mariage mu byanyu byose biba biri joint. So iyo uje utavuze ko ufite amadeni hama umufasha wawe akaba ari wagiye kugufasha
kuri ayo madeni atarabizi imbere birateya ikintu cy'ikibazo mu rugo ni hatari hama icya kabiri twavuze ni communication nayo nyene twavuze icya gatatu icya kabiri transparence na finance biri kumwe yes okay muri communication twavuze naho nyene lack of understanding kutumvikana kutabanaho nyene transparent canke ama expectations umuntu aba afise aje ashaka kuvuga ko agiye mu rugo twavuze n'ivyerekeye abana kubivuga hakiri kare imbere yuko mwubaka hama ca gatatu twavuze trust hama ica kane trust sinzi ndabihagarara ko kenshi twabivuze hama ica kane twavuze lack of prayers abantu badasengera hamwe hama ica gatanu twavuze social media ni ikintu kenshi tutakunda kuvuga ku bantu b'abajene kuri twebwe hariya nk'abantu bagira amamariage kugira abapostinga amafoto hanini atarukundo cane rurimwo canke barabi ivy'abandi bakoze hama bakaca bizana mu rugo kubera iki nanje utanguriye iki kandi naka yaguze ishuri ya canke umucelebrities yavuze ngo muri mariage bikwiye kuba guki ukaca usanga nivyo uri kurazana mu rugo hama ica nyuma naco twavuze ni difference of character and personality ko ari abantu tuza twese tuje muri mariage dufise ama personality atandukanye nkuko pasteur yabivuze tegerezwa kwiyica wewe kugira ushobore gutahura uwo mugiye kubakana okay Nesa murakoze ni nkaho abanyuma bagiye kuvuga ibyo abandi bamaze kuvuga so icya mbere twabashe kubona ni balance of power and respect ni ukuvuga balance of power and respect okay mu gihe mu rugo murabona igihe abantu bavuye nko muri Afurika baza hano hari igihe abantu baza hano bafite different culture bagera hano bakinjira mu yindi culture nshasha noneho kubera ibikorerwa hano usanga famiye wenda muri Afurika umugore hari ibyo yakoraga umugabo atakoraga bamara kugera hano ntibamenye ibikorwa by'umugabo n'iby'umugore hakaba conflict yo kumenya ngo ninde uri responsible y'iki kintu aho ngaho kutumvikana bigatuma umugore ashobora kuba yakwishira hejuru mu gihe yabonye amafaranga akaba yafata responsibility z'umugabo cyangwa se umugabo mu gihe afite amafaranga atamenye ko hari igihe ashobora kuba yacisha bugufi kugira ngo basabane ibikorwa hanyuma ikindi bakivuze ni communication and listening and observation ni ukuvuga ngo mu rugo hagomba kuba communication igihe mwembi hatabaye kuganira hakaba gukora ibikorwa utagenshije mugenzi wawe inama icyo gihe hari igihe biza guteza ikibazo noneho hakazamo no kuvuga ngo iyo muri ko muganira mu rugo hari igihe habamo kumenyerana iyo umugore n'umugabo babana noneho ntutange umwanya ngo wumve mugenzi wawe icyo avuze ugihe value cyangwa ngo ugitekerezeho mube mwafata ingamba ku bintu mwumvikanye culture twayivuzeho gatoya kandi bari bayivuzeho na mbere ni ukuvuga culture cyane cyane niyo ibitera tuva muri Afurika abagabo bubaha abagore bagera hano wenda ntibabe bakibubaha batewe n'ibikorwa bikorerwa hano muri culture nshasha bajemo ugasanga habayemo conflict ya culture umugabo ntashobora wenda kumva umugore mu gihe umugore yagiye mu kazi akaza arushe umugabo wenda yasigaye mu rugo ntashobora gukora ibikorwa byo mu rugo aka-expectinga ko umugore nubwo yavuye mu kazi hari ibikorwa agomba gukora kandi arushe umugabo yiwe mu rugo wenda ntabikore conflict ya culture ikabamo ntibayumvikane ico kigatera ikibazo cyo kutumvikana hanyuma family time and parenting umwanya w'umuryango mbese abashakanye bombi gutanga umwanya ku bana babo no kugira ngo babigishe education
noneho babereke ijya relationship yabo ni very strong, no kugira ngo abana bakurire muri iyo image nziza bereka abana. Hanyuma ni family prayer. Ko banditse hano ngo kubakira gusa ko banditse hano ni family prayer ku bantu bahuje kwizera, ku bantu bahuje ukwizera. So hari igihe mushobora kuba mufite imyumvire itandukanye mu masengesho yanyu, cyangwa umwe ashobora kuba ari umukristo undi akaba ari umumizima, ariko mu myumvire yanyu y'uburyo mugomba kubana nka famiye ntimuhurize mu masengesho, cyangwa ngo mugire amasengesho nka foundation y'urugo rwanyu. Murakoze. Murakoze. Nagira ngo nitwe banyuma zabigora kuvuga ku presenta kuri timu ya nyuma. Natwe ibyinshi bagiye bavuga twagiye tubihurizaho. Twatangiye kuvuga kuri finance. Muri Afurika yari kugira amafaranga make bigatuma abantu bakorogana, ubu yabaye menshi. Gestion yayo igatuma abantu batandukana. Icya kabiri twavuze ku mwanya, guha mugenzi wawe umwanya. Ni ikintu kigoye. Haza abana, haza akazi, haza ibindi community. Guha mugenzi wawe umwanya ukamubura uko mwari mumeze muri fiançailles n'ikindi gihe ukamuburira umwanya wo kuganira, ukamura umwanya wa intimite, bigenda bihura n'ibyo bavuze. Icyo nacyo gituma abantu bashobora gutandukana cyangwa gushwana. Ikindi ni communication, mwagiye mubivuga, kudahamwe, kutumva, kutaganira ku kibazo icyo ari cyo cyose. Umwe agakora ibintu ku giti cye, undi agakora ikintu, cyangwa se n'iyo communication hakazamo abagore bamwe kubera umuco ntibavuge, bagaceceka, bakikiriza ibintu byose wenda umugabo yavuze ntibatange, cyangwa ntanagitanga umugabo kubera wa muco nabo ntabikurikize. So communication ikaba nkeya, ugasanga umuntu uruhande rumwe, umuntu afite ibintu byinshi umunsi yaturika, ugasanga birashwanyutse, bitumye urugo rutandukana. Ikindi ni kimwe barozine bavuze, wenda twakivuze mu Kirundi ngo niho bisona neza, kurangura amabanga y'abubatse, relation sexuelle. Iyo mutabigiyemo neza, tuvuge abagabo turi hano dufite uburyo tuba excité kurusha abagore. So ugasanga urashaka ko murangura ayo mabanga, umugenzi wawe ntabishake, ejo yaguca inyuma bikaba ikibazo. Mu rundi ruhande, umugabo nawe yagiye ku kazi, yakoze cyane, umugore wagera mu rugo, umugore wenda yiteguye, hanyuma wamukoraho akavuga ngo ndarushe umunsi wa mbere ukwezi, umunsi ukazi urarushe. Ugasanga nabyo bituma umugore nawe abona undi mugabo ku ruhande, wenda birirwanye muri quartier utarusha, reka mvuga gutyo, so rero urumva ayo macenga agatuma abantu navuze bingana, natwe twagize byinshi. utundi tubiri ni expectation bayivuze.
ukaza mu rushako ufite ibintu byinshi, umugore azankorera iki, umugabo azankorera iki, wagera mu rugo ukabibura ugasanga birabatandukanye, ugasanga izo wari uzi bijyanye na za bindi, ntabwo wigishijwe, ntabwo wamenye urushako urwo ari rwo. Expectation zituma abantu batandukana. Icya nyuma wenda navuga ni imiryango yacu. Imiryango twabivuze, imiryango nayo izituma abantu batandukana ku ruhande rwombi. Umugore afasha ab'iwabo, umugabo agafasha uwawe, cyangwa se nawe ntufashe, so ugasanga cyangwa se abantu bo muri famiye nabo babinjiriye mu rugo, babinjiriye muri famiye, mukabaha umwanya bakabatandukanya, ugasanga muratandukanye, murashwanya n'izo mareba muca. Mashi kuri groupe ya gatandatu, groupe ya nyuma, groupe ya nyuma. Amatara nzamjya mu maso. Icya mbere twavuze lack of communication, sinzi ko tuguma kubisigura. Icya kabiri ni lack of finance. Icya gatatu ni domestic violence mu miryango. Icya kane ni infidelity. Icya gatanu sinzi ko ngisamarizinga, ariko mu ijambo rimwe ni foundation of house has been twisted. Wenda mbisiguye, Bible said man is head of house as Christ is head of church. Ibyo byarahinduwe kubera ko hagiye haza uburinganire, kandi ikintu kitagendeye ku ijambo ry'Imana, icyo gihe rero gitakaza umwimerere, kigasenya. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo kubaka inzu ku rutare, uwubatse inzu ku rutare irakomera, uyubatse ku musenyi umuyaga uraza ugahuha ukayijana. Kandi urwo rutare ni ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana niryo ryavuze ngo umugabo agomba kuba umutwe, kuko Kristo ari umutwe w'itorero. Iyo umugore rero abaye umutwe, ni nk'uko Satani yoba umutwe w'itorero. Oya no gusetsa gusa. Icakane cyari iki? Icakane cyanyu kati. Icakane ni infidelity. Okay. Mukomera amashama groupe yose. Kandi ibi navuze abagore ntibabyemeye, ariko urumva ntiyabahaye ijambo nta Imana ishimwe. Haleluya. Mufashe dukomera amashama groupe yose yakoze kano kazi. Ako ikintu numva je kibo kirangora n'umwanya urimo, kuko twafashe umwanya munini kurusha uko byari bikwiye, siko ariko nuko amagroupe yari menshi. Ariko imbere yuko tuja mu bibazo, ni nkuko novuga nti ibi byose ubiravye nagenda vyandika, muri amagroupe indwi, ariko ibintu bishika indwi amagroupe byose yagaye bivuga ko cane cane communication yavuzwe n'amagroupe yose, sauf groupe ya kane itayivuze, ariko yavuze mu bundi buryo. Ariko ibindi byose mwagiye mubivuga, kiretse na sexualité yavuze babiri gusa, amagroupe abiri gusa. Ariko ibintu byinshi mwavuze urano ko birasa, bisobanura ngo turahurije mu kwidentifya ibibazo dufise mu ngo zacu, siko? So nimba rero duhuje mu kwidentifya canke mu gutora ibibazo, twebwe iwacu mu Kirundi baca umugani ngo ibuye riserutse ntiribacigira gute ricica isuka. Ni ukuvuga yuko kujya twatanguye tuvuga ubwenge butinjiye muri eglise ngo tuze tugere ku rugezo tuba dukora travail iri intellectuel canke travail iri intellectuel ku bijanye n'urugo,
kuko igifasha nuko uca ubona yuko ingorane mushobora kuba mufise canke izo wewe wavuze wabonye mu rugo rwawe ni ukuvuga ko n'abandi barazifise kandi nabo barazicamwo kandi harabuza gusanga barabiciyemo neza canke babyifatamo neza ariko iyo mu buzima bwa church tudafise family gathering canke tudafise ibikorwa nk'ibi bifasha famiye kugira ngo ibintu nk'ibi tubijemo indani kuko twavuze yuko umugore w'ubwenge yubaka urugo rwiwe ikijuju kikarusambura biri valable ku mugabo no kuvuga yuko kudakora igikorwa c'ubwenge ngo dukore kujya dukora research canke dukore igikorwa kirimo kweshanja no gutora amasolution kuko solution zisanzwe zihari mwege twege nk'abakristo dusanzwe dufite ijambo ry'Imana rivuga so naho twoza tugashika muri Amerika canke tukagenda muri Taiwan tugasanga muri Amerika canke Taiwan hariho culture yaho twege d'abord turabakristo dufite ijambo ry'Imana rivuga nico twemera nico twubakiye igihe tuba twubatse dufise ukwizera kumwe canke turabakristo ku rugezo rumwe hari ico twemera natanguye mvuga kare yuko mu isi ibintu byose biratera imbere kiretse urugo ico kintu kigenda gisubira inyuma to ya divorce mu duce dutandukanye kwishi nini ya cane ariko haniniya nuko kubaka urugo ari ibintu bisaba ko muri karakteri zacu tuba turi abantu bari ready guhinduka ku kazi ntibagusaba ko karakteri ihinduka uravyumva kutwengera abantu iminsi yose udashaka kubatwengera ku kazi exigence ni nke kurusha exigence urugo rufise so nimba urugo rufise high level requirement bisobanura yuko ku rundi ruhande natwebwe tugomba kuba dufise igikorwa gikomeye kijanye n'ingo kuko mu rugo dusabwa byinshi nico gituma tukenera kwicara tukaruvuga ko tukagwiyumvira nka kujya Friday twari mu makesha ako ndabereka ingene natwebwe n'abakristo satana twiba n'iryari twogira makesha bwa tuvuge kuri mariage zacu turagira concert turagira worship turagira discipleship turakora ibintu byinshi bitosha ku yandi matopiki ariko muze murabe ingene dufise intege nke mu mikorere yacu gukora ibikorwa bitosha kuri family family zitari stable na eglise ntiba stable uyu munsi abantu baravana kandi bose bari muri eglise bakabandanya baza canke umwe akagomba gucenjinga church nico gituma urugo ni ikintu kiri capital nimba carahagurukije Imana kikaba kiri very important natwe tugomba kugiha iyo importance kugira ngo tudiskite kuri izi points zose twagiye tuganirako rero kuko ntazi mbona ko umwanya twihaye utaza gukunda kuko dufise umwanya mukeya sinzi pastor kubibona sinzi ko twoja mu bibazo canke twogira gute ariko canke twodiskita ku bibazo bijanye n'ibi twagiye tuvuga ko bivaye n'ivyo mwabonye mu magroupe byagize gute ariko ndashaka kubasezerana no kubemeza yuko tudashobora kubiheza kuko murabona ko kiba ari igikorwa nyene gikomeye kandi kiba gisaba umwanya munini ariko mu kuvuga kuri ibi bidufasha gutahura yuko we need to learn turakeneye kwicara tukavuga urugo rw'abakristo muri Amerika urugo rw'abakristo muri Amerika haba ku mafinance haba kuri sexualite haba ku biki tukaraba ijambo ry'Imana ribivuga tukamenya n'ingene dusenga kuko tuba twamaze kwidentifya ikibazo cacu ukuntu kiba kimeze siko abantu b'Imana sinzi ko pastor yo dufasha gutora ingene tuja mu bibazo ko tuba dufise n'ibibazo no kwivyishura kumbura abantu banyarutsa kugira ngo umwanya uza kudusigarana tuwujane muri iyo sense dufatiye ku byo twadiscussinze ko hariho ibibazo bica biza biragoye iminota 15 ariko kimwe nariko ndumva ibyo byose twashoboye gusoleva iyi mikro ndavuga cyane twashoboye gusoleva bitandukanye twavuze ndakunda iri jambo ry'ikirundi sinzi ko no mu kinyarwanda bavuga ko bavuga kubaka umva ko kubaka urumva ko kubaka murabibona ingene bubaka nyene inzu ntawubaka umunsi wa mbere ngo aheze hama murazi ko ibintu byose abantu barabirongera amadiplome
bakabironkera impamyabushobozi ariko nta rugo turabona rwaronse diplome bisobanura yuko ni process n'urugendo ariko urwo rugendo turimo tugomba kugira novuga mind y'ubumana muri twebwe nacyo gituma nshaka kubatera intege kubabwira ubwa mbere Imana irakunda urugo Pastori yatangiye kubivuga avuga ati Imana ntiyarebye ibihugu yabanje kurema urugo nashaka kubwira ko umukunzi wa mbere ufise vraiment kubijanye cyangwa umupartenere wa mbere ufise kubijanye no kubaka ni Imana yawe nacyo gituma nshaka kubatera intege abari ngaha yuko kimwe mu bintu bifasha urugo n'ubucuti ufitaniye n'Imana wewe ku gatwe kawe ni kenshi mu rugo rwacu wasanga ushobora kuvuza induru canke ibintu nkeneye ko bihinduka shaka iki n'iki urazi ko abagore dukunda kwirepeta ugasubiramo ikintu warakivuze ejo ugasura ukagisubiramo kandi ukongera ukagisubiramo kandi uvuga uti none mbwira umuntu yumva canke kumbe rero buriya ipari ko abagabo batabarepetera cyane iyo urepese nyene bica bicika gumusubiriramo ca kintu kenshi sivyo uwo muntu nuwanje kandi wewe sinaguhaye ububasha bwo kumuhindura ahubwo reka tubane reka tujane je na wewe tugirane urugendo cyasanga mu bucuti bwa jewe n'Imana uko Imana yagira mpindura jewe ntarinze gushira mugenzi wanje imbere kuko imbere y'Imana ntugenda urega mugenzi wawe uvuga ati Mana no kuri uyu mugabo wampaye arangoye uyu mugore Imana iminsi yose izokwamizana kuri wewe mbeje na wewe bite kuko iyo ufitanye ubucuti n'Imana canke uri mu burongozi bw'Imana nta kabuza urwo rugo uragubaka sivyo twagiye kwisanga haheze imyaka tutazi ingene ibintu byagiye bihinduka atari uko narinze kwa kundi kurepeta no kwamasubira kuvuga kuri vya bindi nyene ariko nagiye mbona bihinduka kandi bihinduwe nuko nashize amaso yanje cyane ku Mana nkemera Imana ikabandanya ikora muri jewe d'abord ubwa mbere ikindi no batera ko intege hari ibintu twagiye turavuga bijanye na expectations umuntu yinjirana nazo mu rugo ijambo ry'Imana riravuga ngo harimo umugisha mu gutanga kurusha guhabwa abenshi tugira mu mariage cyangwa tuja mu ngo ufise liste pastor yabicishije ko shaka umugabo azombwirira gutya azomfata gutya azomera uku azongirira ibi muravyumva umugore uko nyene n'umugabo uko nyene ariko nagira ndabamenyeshe yuko ingo twinjiyemo kandi ndanakubwira yuko hari umugisha mu gutanga sivyo uwo muri kumwe fata umwanya mwiyumvire ko ntimufise background imwe ntimwavukiye hamwe ntimufise ariko kimwe ni wagenda muri uwo mutima wo kumva umengo Mana uyu muntu tugiye kujana kuva aho tugiye gutangurira ndashaka ko nyuma y'imyaka 10 inyuma y'imyaka 15 azoba atakiri wa wundi ahubwo yagiye aba mwiza kurusha ingene twahuye ameze sindiko ndavuga ubwiza gusa bwo hanze yoba ari umugabo afite ama complex vuga uti Mana uzongire kuba igikoresho cyuko uyu mugabo nyuma y'imyaka jewe mugore wiwe nzobona naramufashije kuba umuntu afise confidence afise ukwiyakira ukwiyemera sivyo ariko iyo uri umuntu wikunda canke ukunda ivyawe canke ukunda ama expectation canke ufise ama expectation y'ivyo wakiya bigushira mu kibanza cyo kutiyumvira uyondi kandi igihe utamwiyumviriyeko biragoye kugira canke biragoye nuko Imana igukoresha kubijanye n'ubuzima bwiwe ugira ico umufashamo nawe azavemo ikintu sivyo ndagenda babwire urugo ni kibanza cyo gutanga kurusha guhabwa tanga ataco witeze Imana irazingera izobigenza kuko ndabizi neza yuko harimo umugisha mu gutanga Imana ibahezagire amen madama avuze ngo urugo ni kibanza cyo gutanga nanje nabwiye ngo urugo ni kibanza cyo gupfa sije mufatire ibyo bintu bibiri nk'amatitre manini jewe ni gupfa hama we ni gutanga
sibyo jewe gituma nkunda kuvuga gupfa nyene nuko utari ready to die to yourself canke utiteguye kwiyanka ntushobora kubaka urugo. Iyo je ni parcours canke ni experience personnelle jewe ndumva ko byaransabye gupfa kugira urugo rwanje rube neza, kuko nari nsanzwe ngwaye cane kandi nkaba numva ko meze nk'igiti kiturirwa. Hari ibintu numva ko umugore wanje sishaka anyinjiriramo canke aza kumpa advice. Jewe nakuze ndi umwana baguma bakosora, abaye n'abo bantu rero duca ducika abantu bafise ibihome badakunda ko umuntu aza kubakosora bagacika incredule, kandi iyo umuntu agukosoye wamawumva umenga arakwatatse ugaca usohora ingumu n'ibisu. So igihe cyose umugore wanje yagira icaje kumvuga ko naca nsohora ibisu, umuriro ugaca waka, inzu yacu igaceceka nko mu muriro udahera. So byarasabye ko ntemerera Imana ko impindura mu bwibone bwanje n'ibihome niyubakiye, nkemera ko umugore wanje avuga mu buzima bwanje kuko Imana yari yamumpaye kugira ashobore kuvuga mu buzima bwanje, sibyo? So ikindi naco mu bintu nemera mu rugo, nemera ko hari abantu bavuga ngo umugore wanje ngo ntiduhuje. Je nemera ko abantu bubakana neza badahuje, kuko burya Imana ntiyaduhuje. Hari abantu muri Bibiliya bitwa Ananiya na Safira barahuje mu gutangira Imana, banahuza no mu kwiba Imana, bose baca bahuza no mu rupfu, baca bapfira rimwe, bahambwa mu munsi umwe. So rero rimwe na rimwe mu rugo guhuza iminsi yose biri danger. Ntimwami mushaka guhuza, siko parti d'opposition irakenewe mu rugo, kurabyumva, kuko ni equilibre, siko? Je ndabaha akarorero, je umugore wanje yari mu expert mu gukoresha amahera. Mwavuze finance, mvuge kuri finance. Je umugore wanje akoresha amahera neza, jewe nanje aho kera nayakoresha nabi cyane. Rero iyo ni imwe mu ntambara zacu, kandi hari umupapa bivuze neza, twanayapfatana yahari, sivyo? Tuyakenye. Rero burya gupfa ibintu biri muri mwe munyene mupfa nabi nyene, kuko nta nibihari. Jewe madamu twaragonganye ku bintu by'amahera, arateba arabiheba, nanje umunsi umwe ndateba ndafungwa. Hari n'umunsi baje gutora ibintu byo mu nzu kubera amadeni nari mfise, abona babitwara, amara imyaka ahoze. Ariko nanje maze gufungwa nkararayo rimwe kubera amadeni no gushaka kubaho ibirenze uko ngana, naciye ntahura ko madamu wanje avuga ukuri. Kandi igihe cyose nashira amahera mu ntoki ziwe wamenga yacagwira, ndamubajije nasanga akihari, ariko jewe ndayafashe yaguruka mu mwanya mutoya. Nca niga ko afisi imbaraga kundusha mu by'amahera n'impano mu by'amahera, nca rero ndanishwa aho hantu. Ariko nabo byamusabye ko abanza agahora, kuko je ndanka umuntu ansubiriramo. Yarize guhora, nanje narize gurekura amafaranga. Hama kandi biciye kuri we narize nanje gukoresha amafaranga, ubu ndahakwa kumurusha. Ariko uko twahuye meze siko nari meze, no kuvuga ngo nanje yarangize mwiza kurusha uko nari nsanzwe meze, kuko naramwigiyeko, sibyo? So icyo nobwira rimwe abagore ndashaka kubabwira nti mugomba guha abagabo banyu room yo gukora amayerere, kuko abagabo n'ukuri dukora amakosa menshi. Kubera abagabo dufise indoto nini, aha abagabo twese mutubona mu minsi iri imbere turabona tuzoba turi abamiliyarderi. Rero kugira ngo aho tuhashike turahongoka amenyo, turakubitika. Nta mugabo utazosanga afise indoto. Abagabo tuza abagabo bose bafise amahera, turayanaliza, bafise amajet privé, nivyo biganiro byacu. Rimwe na mugore za wihanganira umugabo wareka aravuga indoto, uhora zivuge ko hari zitazoba, ariko mureka zivuge, kuko nutamwemerera ko mu biganira aragenda kuganira n'abandi bagabo bazifise nkawe, kubera wowe uramutera irungu, sivyo? Rero turiko turagira urwo rugendo rwo kuba ba miliyarderi, turahongoka kenshi, bikadusaba ko mwe mwihangana mukatugirira massage gushika bibe canke ntibibe, ariko birasaba ko muduha room y'amakosa. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, amen. Sivyo abantu b'Imana? Iyo wonya navuze finance, communication ntishoboka utize kumenya umuntu mwubakanye ingene imvugo yiwe. Hari igihe wowe wa mugore ubwira umugabo wawe ibintu byumvikana, ariko mugapfa volume wakoresheje. Iyo uriko urabwira umugabo ukuri muri volume nyinshi, ntarondera
kumva ico wamubwiye araba volume wakoresheje kubera icubaro ciwe kiri important kurusha communication uri kuramuha. So rero kuko kubaka ari ubwenge ugomba kumenya psychology y'uwo mwubakanye, mbega ameze gute, arispondinga gute, abehavinga gute muri iki canke kijya. Iyo umaze kumenya uko ameze uzomushobora, sivyo? Hama no kwiga kuvuga rimwe na rimwe tudashavuye. Abantu benshi muri culture yacu bavuga bashavuye, ngo no munsi ndamubwira shaka aho yahereye uyu munsi ho ngo ndamubwiza ukuri, ariko kenshi iyo uvuze gutyo ubushavuye. None nta kuntu umubwiza ukuri udashavuye, kuko ishavu ni umuhanuzi mubi. Iyo ishavu riguhaye inspiration ribatwara mu rupfu ntiribakiza, naho wowe ugomba kuvuga ukuri. So muze mwiga kureka ishavu rihere rigabanuke, hama ibyo uzomubwira uzomubwire ejo byiyoroheje bishobotse kuri brochette. Kuko mwibuke yuko kubaka si emotion, kubaka si feelings, kubaka n'ubwenge. Yesu ashimwe cyane. So rero iyo abagabo n'abagore dufise ubwenge kandi wihuta kumenya uwo muri kumwe n'igituma ameze gutyo. Hari igihe ugira mariage n'umugabo canke n'umugore yahamuwe n'ubukene, ugasanga yakuze anyegeza inyama, naho umushika muri Amerika akaba akizinyegeza. Wowe nawe ukamutera induru ngo turi muri Amerika, ugomba wowe kumenya d'abord aho agwaye, kuko iyo ni symptome ariko afise background mutuma yarahamuwe n'ubukene, ku buryo nawe yashitse ngaho aracumva umenga ubukene buri ku muryango buriko buradodora. So uzoza gusanga rero kenshi icupfa n'uwo mwubakanye mupfa ikijanye n'ingene agwaye. Iyo ndiko ndakira amakouple agira atandukanye canke yashwanye, mu minota 5 ya mbere mba maze kumenya icumu umwe wese kimuboshe. Siko kubera iki? Kuko ico umuntu asubiramo kenshi kikwereka aho agwaye. So birashoboka ko mwubakanye rero ico mukunda gupfa cane nawe akigwayemo. So ugomba rero kubanza kumufasha gukira, kuko natakira ntimuzopfa mugihuje kw'ico kintu, sivyo? Naco ni ikintu kijanye vraiment ni mico, sivyo? Iyo place y'umumo wese murashobora kuba muri Amerika, ariko kubera nababwiye ko mindset irongora isi yose iri diabolique, itajaye n'Imana, urutonde rw'Imana isi yararuhinduye. Nibyo ko agateka k'abagore karahari cyane hano hantu, ariko uri umugore ukaba uri umugore w'umukristo ugomba kumenya uti hariho urutonde rw'Imana, kandi urutonde rw'Imana nirwo rurimo umugisha, kandi Imana si kijuju yavugiye mu bwenge. Yesu ashimwe cyane. So kuba rero muri place yacu twese nk'umugabo n'umugore biduha amahirwe y'ukororanirwa mu byo turimo, kuko iyo turi mu rutonde rw'Imana, Imana itanga umugisha. Yesu ashimwe cyane. Ariko iyo tutari mu rutonde rw'Imana nitwe dustragoringa kugira ngo ibintu bihagarare, mu gihe Imana ari ituma bihagarara, sivyo? So rero nukuvuga ngo influence zaho twimukira tugomba kumekinga sure yuko influence y'ijambo ry'Imana ariyo ikiri niniya mu buzima bw'iwacu, sivyo? Hama ku bya sexualité hari umuntu yavuze ibintu by'uwatasharushe kwera amashifti n'undi akamukorako, si ngomba abantu kuhateba, ariko still nibaza yuko ugomba kwiga ingene umubiri w'umuntu wese umeze en terme ya sexualité, kandi kugira ngo munabikomunike ko ntibibe tabu, sivyo? Kugira ngo mumenye ukuntu mufashanya, kandi ugomba no kuba gusobanukirwa igituma umuntu atakwemereye no munsi bivaye n'ingene ameze, kuko ingene abagore bafonctiona sexuellement siko abahungu bameze. Abahungu turi ibyaremwe bikoresha ijisho, abagore n'ibyaremwe bikoresha umutima. So ibi biradutandukanya mu kungene tuba muri sex, siko? Iyo ibyo rero bitahura biragufasha n'ibindi. Ndabona igipolisi kinshikiriye, nibaza ko nagerageje kuvyirukanka, ariko nukuri urufunguruzo rw'ibibazo byose turiko turavuga ko n'ubukristo n'ubucuti dufitaniye n'Imana. Haleluya. Nimba Yesu akiriko arakora mu buzima bwawe uzogira urugo rwiza. Ntirushobora kuba rubi, ntushobora kweshura urugo uri umukristo yubaha Imana n'uwo mubakanye yubaha Imana, ntibishoboka. Hariho ibyizigiro ku muntu aba afitaniye ubwo bucuti n'Imana, kuko Imana niwe mwubatsi mukuru, kandi uzoza gusanga muri byose biradusaba ko tuba abantu bumvira. Imana ishimwe cyane. Pastor, 15 minutes turahejeje.